Umurima wubakiye ico bita serre ni ubuhinga bushasha bwo kurima hanze y'isi butamenyerewe ngaha mu Burundi. Ubwo buhinga bugwiza umwimbu cane no mu gihe cici ugu murima kandi ukimbura. Muri aka kareresi mwateguriwe n'umugambi PAEJ mugira mwige intambuko nyamukuru mubwirizwa kumenya mu kurima mu murima wubakiye. Dufatire ku karorero k'itomati. Serre ni inzu twubakira dukoresheje amahema, hama tukarimamo indani mu nzu kugira ngo dukingire ivyo biterwa, kubera hanze ukunda guhura n'ibibazo kubera imvura, urubura, ibikusanga igiterwa kica gihungabana, ariko kiri muri serre kiba gifise umutekano ntangere, ni nk'akana kakiri mu nda ya nyina. Teorikema bavuga yuko serre ya hegitari ku mwaka wimbura kuva ku itoni 400 gushika itoni 500 mu mwaka. Mu murima usanzwe havamwe bikeye ni nk'incuro nka 5 canke 6 umwimbo hanze. Twinjiye muri serre tuje kwidesinfecta tuza tukongera tukinjira ugaca winjira muri serre. Muri serre ikintu duherako duhera mu kubiba. Iyi meza mubona ngaha ni imeza yo kubiraho, nukugira ngo abantu bakore bahagaze. Hama ca dukoresha iki mu kubiba, tubiba muri tuno tuntu tubibamwo urubuto rumwe dushiramwo ivu, hama tugaca duteragira mu kanogo kamwe kamwe. Abaca bibaza ati kubera ikintu ari muri tuno tuntu. Tuno tuntu iciza cacu nuko urubuto rukuriye ngaha urukuramwo n'ivu ryabyo, ntirusubira inyuma, uca uteragira rero mu nyuma ukuye muri kano kantu bakita cassette de semi mu Kirundi, sizi ukuntu bivuga. Ngaha ntituboneka, umuntu atugura muri Kenya, muri Tanzania canke muri Uganda. Ariko igihe tuno tutabonetse turashobora kwiranja tugafata amapalete bagiye bashiramwo amagi tukayatobora kugira ngo amazi azoshoboka kumanuka, duteragiramwo imbuto. Aha rero duhejeje kubiba rero zimaze kwera naho zigeze guteragira, duca tukora iki? Duca tuzikura ngaha tugaca tuzitera rero muri serre. Murabona hano hasi muriko murabona ko hari ishashi yera iriko. Abantu bose bibaza ati none kubera iki mushira ishashi? Ishashi burya irera hejuru ariko munsi irirabura. Hano murabona ko munsi irabura. Munsi irabura. Ati no kubera iki none hasi irabura? Kugira ngo igaride cyo bita humidity munsi. Hejuru nayo impamvu hera no kubera iki? Nuko intuze imirasire y'izuba ivuye hejuru igaca kubita kuri intuze ishashi yera, ica yongera iyo mishwarara icongera ikaduga. Kugira ngo iduze rero ico dufasha niki? Idufasha ico bita photosynthese mu mababi kugira ngo igiterwa kibeho neza. Izuba riraza, photosynthese hejuru igakora, imirasire yo hasi nayo iciduga igaca nayo ifasha amababi yo hasi. Nico rero gituma dushiraho ishashi yera hejuru, munsi yirabura kugira ngo igaride ico bita humidity. Ubu rero hari ubundi buhinga turiko turagira. Murabona itomati tuzitera zihagaze, ubu tugeze zitere ziryamye. Maze kuzitera ugaca ziryamika. Tuvuye nka nakarorero, ndabona ko ruhagaze. Uzotera ruryamye ku buryo hano hazocaza ko imizi. Bica bituma rugira iki? Ruzana imizi myinshi. Iyo mizi myinshi nayo ituma itomati zigira iki? Zigira umubiri mwiza kandi zirondera amase hirya no hino. Ubu niyo tekinike tugiye dukoresha mu misi za ibyo bita gutera itomati ziri kushi. Hanyuma itomati rero tuzidugije ko ziduga ku mugozi, haca haduga imitwe ibiri kuri itomati.
tuduza ku mugozi nk'uko mubona ngaha twazidugije. Hano hariho utuntu dukoresha kugira ngo ziduge bakita clips de tomate. Uko rugenda ruduga tugenda tugashirako kugira ngo ziduge neza. Iyo zimaze kugera hejuru cyo tangira rero kuzimanura. Nk'ubu n'akarorero nk'izi tomate zo ngaha zija muri essence, izahajya zikagenda muri essence. Ati kubera iki? Nuko tugiye kuziryamika. Tubiye nkuru ko rwamaze kugira cyo dukura ngaha. Tukaca tumanura kugira ngo rumanuke. Tukaca tugira uko. Tukaca tujana ku yindi kurundi rutsinga ngaha. Hama tujanye ku rundi rutsinga rero tuca tugira iki? Tuca dutangira kuboha. Kugira kuboha za tomate zacu ko umutwe wari waduze ugacumanuka. Aca dusubira tuja tuboha. Bana ko ruca ruhagarara. Nubwo nuca tugenda tujana hariya. Nubwo hariya kumwisho naho. Tuca dufata urutomate kumwisho tukaruzana kuri iyi. Nubwo ko zica zigenda zizuku. Uri kurakora muri sere. Urashamo logique yawe. Nubwo nk'ibyo twaga turareka byo kumanura itomate, nk'utafise espace vide ngaha. Bica bitworohera ko dufata izi tomate ziri ngaha tukaja tuzizana ngaha. Ariko nkuru murabona kuri kumpera. Uru niho mpamvu tuca tujana hehe kurundi rutsinga kugera hariya. Ubwo tuzimanura rero kugira ngo bidufashe bitworohere kugira iki kuzikorera kuzigeze kure ntushikayo. Bica dufasha rero kuzikorera. Twose tuca tuva ko kandi uko impamvu tuva ko kubera iki bazita ibiguruma n'ibisuma. Burya ntuze ibi bisuma rero nibyo bica bibyuha gusumba n'umutwe wazo. Ntuze energy yateza kuja mu gitegwa ikija muri ibi. Iyo tubukuyemo rero energy ikija mu gitegwa n'ibintu ze n'amafruit agaca byibuha kubera ko abayarose energy. Uko ugenda ukura ivyo biguruma niko energy igitego iguma kironka energy igaca kibyibuha. Umujene afise uburyo bubaye arashobora kurima muri sere. Biterwa niki? Icambere ushaka kurima hangana gute? Kuko ntuzoje kuvuga ngo ugiye kurima hegitari. Nugutangura akantu gatonya ukagenda ukura. Burya muri business niyo mpamvu burya dukunda kugira ikibazo abantu bashaka gutanguza ibintu binini. Tanguza akantu gato numara kugafata neza wagure. Ise rero umujene afise uburyo bubaye biterwa n'uburyo afise aca akoresha iki agasere kangana n'uburyo afise. Iki naco ikintu gitwara amafaranga menshi muri sere ni bivyuma. Ivyuma rero singo dukoresha ivyuma. Turashobora gukoresha ibiti. Turakoresha imbaho. Uburyo bubaye. Burya ikintu kihambaye cyane ni ishashi. Niyo yonyene ugura. Ucugura ishashi hamwe ugashinga ibiti. Urondera abafundi baze kubaka n'inzu isanzwe ugacushira ihema. Ugacurondera n'uburyo bwo kuvomera. Habintu ko ibi vyuma nivyo bitwara uburyo bwinshi. Ikiri gitwara uburyo bwinshi ni kano gakuta twubatse. Nago gatwara uburyo bwinshi. Ntibikenewe rero kubaka kano gakuta. Mu kibanza cya kano gakuta rero ushiraho ishashi ngaha ugaca ushiraho ivu hasi ugakora agaserege gacunda kivu nta bindi. Weje kubaka sere rero haba hageze ko ubiba kuko ni byiza kubira muri sere kubibiye hanze zica zigwaye. Ariko ubiye muri sere ucutera atangwara ririmo. Aho rero weje kubiba rero ucurindiye 20 jours imisi 21 utangiye guteragira. Umaze guteragira rero utangura kuzikurikirana. Kandi umaze kuzikurikira umaze gutera zitangiye gufata amababi ya mbere 4 canke 2 ya mbere utegeza kuyakura. Ugiye kora basere itomate muri sere ni kimwe n'inka. Ushobora kurara utaje kuziraba. Niyo mpamvu ari ikintu cyo bita gusoma igitego. Icambere ucinjira muri sere wamaze guteragira
ikintu cya mbere utegerezwa gukora ni ukugira iki, ni ukwinjira muri sere ukazunguruka ukaraba niba ata kibazo gihari. Ubonye akabazo uca uvuga ati ikibazo cyavuye hehe, ni indwara canke cabuze amazi, ko tuno dutiyo hari igihe tuziba kazivye. Rero igiterwa ntikironka amazi ugaca usanga catangiye kuma. Nuvuga ko utegerezwa wewe nyene kwiyumvira ati kwere iki kino giterwa kimeze uku, ugaca usanga na amazi akanunze karazivye ukazibura. Hama wumva umaze guteragira no kuzikurikirana, kandi kuzikurikirana nico kintu gikomeye ca mbere. Hama ikiri utegerezwa gukurikirana, gukurikirana ikintu ca pollinisation, ni nko kwima kwishugwe, kuko mwishugwe harimo ikigabo harimo n'ikigore. Nkiri shugwe aka none rabumbura akako agatabara kagore. Hariho ubuntu ze buba buri ku ruhande uko aba ari ubugabo buba buri ko ntuze poudre. Iyo poudre rero iyo iguye nk'ubwo waramaze kwima poudre yiguye ko nga hariho kole icifata, no kuvuga ko ruba gwimye. Nibyo bita pollinisation. Ucukurikirana rero ca pollinisation, kandi kiri amashurwe uko agenda akura nawe urayagabanya. Nk'utu dutojo dukurako ko ntizokura tugere dukurako. Urabona nk'izi tomate aka kababi kagiyeko aka uragaca, kuko energy yako ishije mu tomate. Kijanye n'umwavu rero dukoresha amasaso asanzwe, ari ay'inka, ari cyane ay'inka n'inkwavu. Ko ay'inkwavu ujya arakomeye cyane n'ay'inkoko turayacanga. Ariko ubu twakoresheje n'amase nakuye muri Kenya ndabereka, dukoresha aya mase ntuze Polyfeed NPK ni 19. Ubu niyo turakoresha, ariko turashaka twe kwihingurira amase yacu nga mu Burundi tutiriwe turaja hanze. Nibyo turiko rero, ariko ubu dukoresha iyi buri minsi 15. Zijya rero dutoboro orazere tuzana amazi ima kuma rigo gitego, kandi bicaye tworohera ko dukoresha amazi make, kandi dukoresha n'amazi twebwe gine tuvuga ati mu minoti turavoma iminoti ingana uku ce twugara. Urumva amazi ava muri tanki hariya, uvuye muri tanki acashikira ngaha. Hano hari ivane rero yo kugurura, ca wugurura amazi rero gacagira iki aja muri twa dutiyo. Iyi ni filtre, uvuga ko ubucafu bwavuye mu tanki bugeze ngaha buca arimo filtre. Ndayibereka mu kanya kugira ngo bwabo ntuze buvomera ntibuzibe. Harimo filtre, niyo iyi filtre rero ubucafu bwose murabyo nkani ndani muca mubona ko arimo ubucafu. Bisaba yuko tugira iki tuguma turayihanagura tukayoza kugira ngo ubucafu bwavuye mu itangi ntibuje kuzivya bwa butiye bwacu. Iyi rero ni filtre dukoresha. Tuje kwitegura twayayogeje tuguma twayisubizamwo kuja twugara. Uretse amavariyete twakuye hanze turiko turagerageza, hariho n'amavariyete basanzwe barima hano mu Burundi turiko turagerageza nayo turabe muri sere ukuntu yo kwitwara n'umwimbu yotanga dukurikije nizo hanze. Iyi variyete rero abantu benshi barayizi, yitwa Tengero, barakunda kwirima cyane abene gihugu. Turiko rero turayigerageza niyo yiyi, kandi twayigerageje ku buryo bubiri. Twayigerageje twiduza ku migozi, kumbona ko duga ku migozi nk'izi zisanzwe dukora hanze, hama tugaca tunga tukayirima nkuko basanzwe barima hanze, ariko tugaca turima muri sere. Umuntu ashaka gutangura gutera itomati muri sere akaba ataburyo bwinshi afise canke izo mbuto zo hanze adashobora kuzironka, yotera imbuto zisanzwe
zo mu Burundi basanzwe barima kuko birimo karusho ko muri sere ntuzopompa imiti ziba ziri ahantu hameze neza kandi n'imvura iguye uraronka umwanya ukora ibindi kuko uramurazi yuko imvura iguye buri gihe ko imvura iguye baca gupompa uko imvura iguye bagiye gupompa ariko wateye mu isere uca uronka intuze itomati zimeze neza ugaca uronka umwanya wo gukora ibindi hama ninze n'umwimbu uraba mwinshi gusumba izo hanze. Ubundi bwoko tuko turatera bwo mu Burundi nyene bwitwa Africa nabwo turabona ko ariko buragenda neza nibwo bwubu. Iyi ni yose ni Africa, ni imbuto dusaka ku isoko zo ngaho Burundi basanzwe bagura mu masoko imbuto bagaca bateragira. Izi tomate zitwa Eva nibwo bwoko kugira ngo turonke buno bwoko bwashoboye kwemera Burundi muri seya twagerageje ubwoko butandatu. Ubu ni bwoko bwose bwaranze. Iyi Eva rero irakunda ikunze rero niyo twaciye dufatira ko akarorero. Umujene ari muri coopérative d'innovation de Kitire Susere mu Izege ko gushika iki gihe turamaze kuronka umwimbu urenga gatoyi itoni. Urumva amafaranga bivanye twe nuko twagurisha turageze nko mu miliyoni zishika kuri 2 n'ibirenga.